Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndanezerewe no kubana namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana. Tugeze ku munsi wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, itariki 31. Ni ivy'iteka, ni ivy'ugushima, habaye byinshi mu mwaka. None natwe dushimye kuba imbere yawe mwami, kugira ngo tushobore kuba twoshima. Amajambo yacu ntiyokwira kugira ngo dushime ibintu Imana yadukoreye. Inshuro nyinshi Imana yaraturinze amasanganya ari kuduhitana. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye cyane kuko watuzigamiye ukadushikana kuri ino saha. Turaje imbere yawe kuri uyu munsi uhereza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kugira ngo tugushimire, twongere tuvuge ibyiza wadukoreye. Turaje imbere yawe n'ubu kugaragaza no gushimangira yuko ari wowe Mana yacu, nta yindi Mana tuzi, nta yindi Mana tuzokwemera atari yo twamenyeshejwe n'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami akongera akaba umukiza wacu. Turagushimiye ku masanganya menshi wagiye udukingira, turagushimiye ku migisha yawe wagiye ucuncubura mu mazu no mu kibano, eka aho twagiye tugendera twaragusavye waratwishuye, twaragusavye amasengesho y'umwe umwe uratwishura, turagusaba ku masengesho turi kumwe n'abandi naho uratwishura. Twarasengeye benshi kandi hari icyo twabonye byarangutse byinshi. Ibyo watwemereye Mana n'ubu turazi ko bidahinduka. Waravuze kandi utumye umwana wawe Yesu Kristo ngo uzokwizera akabatizwa azokizwa. Waravuze Mana amajambo menshi ngo kuko urukundo wakunze abari mu isi ariko rwatumye Imana irungika umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Aya niyo majambo waduhaye ngo tukwizeye ntituzopfa rubi. Tukwizeye, twizeye, turariye kuzobona ubugingo budashira. Egome, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe vya nyuma, ariko kandi n'ubu ntitwibagira yuko wavuze yuko uzokwamana natwe ushika ku mpera y'isi. None rero tuje imbere yawe, tugendera mu makanda y'intumwa, intumwa wahezagiye ukavuga uti simpezagiye aba bonyene, mpezagiye n'abazokwemera kubera ijambo ryaba nababwiye. None rero ndagushimiye Mana, urakoze muri uyu mwanya. Ubu ni umwanya wategekanijwe kugira ngo tube imbere yawe. Reka rero n'ubu Mana twongere dushime izina ryawe, twongere tuvuge tuti uragahora ku ngoma, uri Imana nyamana, nta yindi Mana musa, nta yindi Mana yigezeho, nta yindi Mana izobaho, nta niyigeze ibaho. Kandi rero Mana yo mwijuru, reka ngushimire kuko wewe uri uwera kandi uri umukiza wanje. N'ubu nje imbere yawe rero ndakweretse aba bene data bariko barakurikirana iki kiganiro canke ubu mwanya wo kubana nawe n'abandi bazobikurikira mu nyuma. Mana ngo bakogwe ko amajambo yawe yongera bubake, basubire nabo banaguke, mbere bibafashe no gufasha abandi kunaguka. Ico waduhamagariye nuko watubwiye ngo genda mukwire amahanga yose muyagire intumwa zanje. Abo bazokwemera muze mubabatize, abazokwizera muze mubabatize mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Aha niho duhagaze Mana, twebwe ntacyo tutoshobora tudashobojwe nawe. Turasavye Mpwemu wawe ngo atuyobore mu byo dukora byose n'ibyo tuvuga, kuko wewe uri Imana ihoraho kandi ishoboye byose. Ndabigusavye ndakwizeye kuko ari wewe wera kandi ukwiye amashimwe n'amatazirano. Amen. Ni mu izina rya Yesu nsavye. Amen. Nshuti zanje bene data, na cane cane abo dusangiye umurimo w'ijambo ry'Imana, wo kwigisha ijambo ry'Imana no gusangira ijambo ry'Imana, tumaze imyaka 2 dukoranira ahantu hitwa Trostorf hano mu Budagi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, ndabifuriza kugubwa neza muri izi mpera z'umwaka no mu mwaka ugiye gutangura. Nta nkuru mbi twumvise gushika ubu, kandi turashima Imana ku bintu Imana yadushikanye ko uyu mwaka uheze. Twarabonye bene data bahezagirwa, twarabonye bene data babatizwa, basengerwa, bubaka n'ingo zabo, twarabonye bene data baja mu cizere bakaja mu mabanga mashasha.
none rero n'ubu tuje imbere yawe mana kugira ngo twibutsanye ya majambo, tuje imbere y'Imana kugira ngo twibutsanye ya majambo watubwira kuko niyo tugenderako. Hari uwavuze ati ijambo ry'Imana ni inkoni yanje. Ijambo ry'Imana riravugwa mu gitabo ca Zaburi ijana n'icenda akarongo k'ijana na gatanu yuko ari itara rimurikira ibirenge vyacu. Umutwe w'amajambo w'uno munsi uruvuga ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobabohora, kuzobagira abidegemvya. Abanyarwanda bavuga ngo kuzobabatura. Rero nshimye gushimira mwebwe bene data twabanye muri ibi bikorwa hano mu Budagi, kandi nshimira n'abandi twagiye dusangira ibikorwa haba ku murongo canke abo twagiye duhurira mu ma platforme atandukanye. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibongereze umugisha kandi bashoboze kugira ngo muze mushike. Turi ku rugendo ariko turafise iyo tuja, kandi twese twifuza kuzoshika, ariko kandi tuzi ko hari abatazoshika kubera ugusamara canke gukurikira ivy'iki gihe, kubera guhusha inzira ni zibiri. Hari inzira yaga ifunganye, hakaba n'inzira yagutse y'ikirari igendamwo na benshi. Iyo kandi ijana abantu mu buzimire, kandi ubu iyo ikaba yuguruye, mbere ikaba yaratumye n'abantu benshi kugira ngo baze barakwega abandi, abatabimenya, abatavyumva canke ababikekeranyamwo, babajana aho mu nzira y'amahonero. Navuze ngo ijambo tugira duhereko ryitwa ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobagira abidegemvya. Reka tuhasome muri Yohana. Ni ijambo intumwa Yohana yavuze mu kwigisha kwiwe, avuga ati abana nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mw'ijambo ryanje muri abigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ubu ni Yesu yabivuze. Nimwaguma mw'ijambo ryanje muri abana banje, kandi muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobagira abidegemvya. Iyo umuntu azi ukuri amenya ibintu abenshi batazi, amenya ivyo akeneye bimufasha kubaho, bimufasha gushika iyo ariko araja canke gushika kuvyo yipfuza gushikako. Yesu yaratubwiye ko iwe ataraha kw'isi, si uwaha kw'isi, iwabo ni mw'ijuru, kandi aho niho yipfuza ko natwe tuzoja. Intumwa zaramubajije bati mbega aho uvuga kwa so ni hehe? Arabishura ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Twebwe iyo dushaka kumenya ukuri, uko kuri nako ni Yesu. Dushaka kumenya ukuri, uko kuri nako ni Yesu, si uyundi. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Mu Baheburayo 10 hariho amajambo atubwira. Hari abantu naho bogerageza kuja muri iyo nzira batazoshika, kubera ko bazoba bahushije iyo nzira batayitoye nk'uko itegezwe kuba imeze. Dusomye mu Baroma 10 akarongo k'9 hatubwira neza ivy'ivyo bintu, kuko havuga ngo reka duhere ku jambo ku murongo w'9 ngo kuko niwaturisha akanwa kawe, niyo waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Uzokizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Ndiko ndakubwira wewe umaze iminsi ubikurikirana, byarakuryoheye
ariko intambuko yo kuvuga ngo waturishe akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wawe nturabishikako. Uranavyiyumvira ariko ntubishikeko. Uyu niwo mwanya wo kugira ngo ubimenye, uvyature ubimenye. Twavuze yuko uwo turondera kumenya n'ukuri. Imana y'ukuri niyo tugomba gutahura, niyo tugomba kumenya. Abakurikiranye ibiganiro nacishije ku murongo, ndibaza ku munsi w'ejo canke yego ku munsi w'ejo, hariho ijambo rivuga ngo turi muri Yesu Kristo tuba turi mu w'ukuri, tuba turi mu Mana y'ukuri. Ehe, reka dusome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Yohana, intumwa Yohana, igice ca gatanu akarongo ka 20, hatubwira ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje kuduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Ibi bintu hari abantu benshi bakunda kubikekeranya canke bikabagora gusobanura. Hariho vyinshi abantu bizera bemera, abahinga bavyise nka dogme, bavyise dogme, ni ukuvuga n'ibintu twemera kandi tudafise ingene dushobora kubihinyuza, kuko twemera ko biri mu buhinga bw'Imana, muri domaine de définition y'Imana. Kimwe muri ivyo ni ivyo kuvuga ko Yesu Kristo yavutse akavuka kuri umuvyeyi yitwa Mariya ata mugabo amenye. Mariya ni nyina wa Yesu. Ndashimiye mwene data yatwigishije mw'ishure nsanzwe nigamwo ku murongo, aratubwira ati Yesu ni nyina wa Mariya ariko si nyina w'Imana. Hariho abantu bahora batubwira bati Imana ntiyavyawe kandi ntiyigeze ivyara. Nibaza yuko baba bakoresheje akantu novuga kateye nk'akubwenge kugira ngo bahinyuze iki kintu gikomeye yuko Imana muri Yesu Kristo yigize umuntu. Imana muri Yesu Kristo yigeze umuntu. Yesu Kristo yari afise ubumuntu kandi yari afise ubumana 100%. Muri ivyo bihande bibiri vyose yari afise ubumuntu 100% n'ubumana 100%. Ntabwo yari ameze nkatwe mu vyerekeye ivy'impwemu. We ari umwana w'Imana, kandi mumenye ko, mwibuke yuko Imana ni mpwemu, Dieu est esprit, niko kivugwa. Ego rero uyu n'umwanya mwiza kugira ngo muvyiyumvire, muvyumve. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzokizwa. Maze iminsi nganira n'umuntu adafise ukwizera, niwe yambwiye ati ivyo arivyo vyose ndibaza ko utazonjana mu vyo kwemera, utazonjana mu vyo kwizera. Ndamubwira nti nivyo ushobora kuba utavyumva kandi ndakumva neza, ariko saba Imana ikwigaragarize. Ibi ndamaze kubikoza ku rutoke. Narabonye umuntu yari umuhanga rwose mu vyerekeye kuba yaranonosoye ivyigwa, yari yaragize n'ico bita PhD mu buhinga bwo kw'isi. Twamaranye imyaka myinshi tuganira ivy'ijambo ry'Imana atabinyemerera n'umunsi wa rimwe canke nene, ariko mu gihe ca nyuma hari ukuntu Imana yamumpaye mu minwe kugira ngo tubonane kenshi, kugira ngo tuganire kenshi.
igihe cyo kwitaba Imana, imbere iminsi mikeya, amezi makeya imbere yo kwitaba Imana, yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Aranavuga ati muzo jewe nta wundi ngomba ninitaba Imana aba ari uzomperekeza, singomba bya bindi bindi barinda kuzoza kumvugira ko amajambo, ni wewe uzobikora kandi twarabikoze. Imana ishimwe. Abipfuza ko nobaha igishinga ntahe kuko ico naracanditse ko muzondondere inbox ndaheze ndabahe ico gishinga ntahe ciwe ni kuntu ivyo bintu vyiwe vyagenze. Nawe ushobora kuba ukekeranya, kandi ugukekeranya kwawe kurashobora kumvikana bivanye n'ubuhinga umenyereye canke ibintu vyinshi. Ego, none rero ndakwinginze wewe ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Turasoma ijambo mu Baheburayo 4, ni ryanditswe n'intumwa za Yesu, ababanye na Yesu. Baheburayo 12, murambabarira navuze ngo 4, 12 akarongo ka 14. Akarongo ka 14 niho atubwira ngo inimpanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe utazoraba Imana, utazoraba umwami. Murambabarira ndasubiramwo, mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe utazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura. Ntihabeho umushakanyi canke igihumane nka Esawu yaguranye ivyo kuba samuragwa kwiwe ingaburo imwe, kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cane arira. Utejejwe ntazoraba umwami, utejejwe ntazobona ijuru. Ni ukuvuga aha mu Gifaransa ni rya jambo sanctification, niryo ririko riravugwa ngaha. Ego, hari irindi jambo twabonye ritubwira ngo mu gusubiramwo ivyagezwe mu gitabo, mu gusubiramwo ivyagezwe 32 akarongo ka 29 haratwigisha ibintu bikomeye. Hatubwira aya majambo akwirikira ngo iyo baba abanyabwenge bokwibajije ibi, bakiyumvira ivy'iherezo ryabo. Iyo baba abanyabwenge bokwibajije ibi, bakiyumvira ivy'iherezo vyabo. Hariya mu gitabo mw'ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abanyekorinto, hariho ahantu havuga ngo niba Yesu atazutse, turye tunywe, kuko n'abizera bizerera ubusa. Yesu yarazutse, kandi uko yazutse natwe tuzozuka nk'uko yazutse. Azotuzura natwe kuko abifitiye ububasha, kandi yaranabitwemereye. Turahereza aya majambo mu gisomwa
kiri muri Yakobo. Ico gisomwa naco kivuga ingene abantu bitwararika ibintu vyinshi ariko batazi ubigira. Uwaturemye ni Imana yo mw'ijuru, yaduhaye ihitamwo ngo duhitemwo urupfu n'ubugingo. Aha nyene mu byo gusubiramwo ivyagezwe niho havuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yabwiye abantu ati hitamwo ubugingo mubeho mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Reka dusome nk'uko nabivuze aha muri Yakobo, amajambo ari muri Yakobo kane, duhera kuri 13 twongere tugeze 15. Havuga ngo nta wuzi ibizoba ejo. Umve rero yemwe abavuga ngo uyu munsi canke ejo tuzoja mu gisagara c'inaka, tuzomarayo umwaka, tudandaze turonke inyungu, ariko mutazi ibizoba ejo. Ubugingo bwanyu ni nk'iki? Muri umwuka uboneka umwanya muto, ugahava ukayongayonga. Ariko mwari mukwiye kuvuga muti umwami wacu niyabikunda tuzoramba kandi tuzokora dutya canke dutya. Amen. Mwari mukwiye kwiyumvira ivy'iherezo ryanyu. Twavyumvise ijambo ryatubwiye ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobaha kwidegemvya. Ukuri ntikuri ahandi, ukuri kuri muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ni inzira, n'ukuri n'ubugingo, niko yavuze muri Yohana 14:6. Yesu Kristo yaravuze ati ngiye kwa Data, ngiye kubategurira ikibanza. Ati kwa Data hari ibibanza byinshi, iyaba bitari biriho nari kubibabwira, ariko ngiye kwa Data nzogaruka kubategura ikibanza, nzogaruka kubajana kugira ngo aho mba namwe aze abe ariho muba. Turashima Imana rero ko Yesu Kristo yatwemereye kuzogaruka kutujana, ariko nazogaruka kutujana adusanga mu bubeshi, adusanga mu busuma, adusanga mu bwibone, adusanga mu vyaha bitandukanye harimo n'ubuhakanyi. Oya, azoza kujana abiteguye. Inshuti mwene data uri kuranyumviriza muri kano kanya cyangwa uri kurandaba amasanamu, aha nakanya ko kwihana. Hana kanya ko kubwira Imana ngo uyu mwaka uheze, ego hari byinshi nagendagwamo, Mana ndagusavye umfashe, ndigaye nkurako iki ceyi, ndaje kubw'amaraso ya Yesu kugira ngo ibi vyaha bimveko. Ndashaka ngo umwaka utangura uzoba umwaka udasanzwe, umwaka wo kukwitega bimwe bigaragara. Egome udushoboze kandi ushoboze intambuko zacu, aho tugenda hose, ibyo tuvuga n'ibyo twiyumvira bibe ibihuye n'ubugombe bwawe. Dusenge iryo sengesho bene data kugira ngo umwaka uzutubere umwaka mwiza, uzutubere umwaka w'uko tukunezera. Twirabe, twongere tukurabe, tuvuge tuti nukuri Imana hiri iratunezerewe. Ego ntaco twoshobora twebwe tudashobojwe nawe. None rero turashima kandi ko waturemye ukaba watwongeye iminsi yo kubaho, ukaba dushikanye kuri ino saha. Turi mu bihe by'ibigeragezo byinshi, ariko tuzi kandi yuko utaduhevye kandi dufise ku migambi myiza, imigambi y'amahoro, nk'uko muri Yeremiya wabibwiye ubwoko bwawe. Natwe rero turagushimiye uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuri kano kanya duhaye kuba imbere yawe n'ubwoko bwawe, kugira ngo tuvuge amajambo waducuriye, kugira ngo twibutsanye muri iyi nzira turiko turajamwo, kugira ngo tuyoborwe nawe. Mana yo mw'ijuru, twongeye n'ubu gusaba imbabazi aho twiyumviriye ibitari vyo, aho twakoze ibitajanye, aho twavuze ibitari vyo, canke ibitajanye n'ubugombe bwawe.
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye imbabazi kuri ivyo byose aho twaguhemukiye, kuko waduhaye uburyo n'ububasha bwo kuba kure y'ivyo, ariko bikatunanira, tugatsindwa n'umubiri, tugatsindwa n'amagerageza. Mana, turaje imbere yawe ngurondere uburyo Mana, kugira ngo tubeho koko dutunzwe n'uko kuri kwawe, kandi uko kuri kugira abantu, guha abantu canke abizera ukwidegemvya. Turabigushimye rero, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye, tugushize imbere ya umwaka w'ibihumbi 2026, nguze utwongere inkomezi, udushoboze kugira ngo dushobore kubandanya urugendo mu miryango yacu no mu migwi dusengeramwo niyo tugenderamwo, ibihugu tubayemwo n'ivyo tuvukamwo, ubihezagire. Turabigusabye kandi twizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen.